Yes, hirya no hino ku mbuga ngurukana bumenyi eka no mu bitangazamakuru n'ibimenyeshamakuru mpuzamakungu hariko haravugwa imvugo imwe ari imvugo ya Bill Gates ari mu gihugu kibanyi c'u Rwanda hariya hakurya y'Akanyaru. Ndi hano nakije kamera kugira nze turabere hamwe Bill Gates afise uruhara rungana gute mu ntambara iri mu burasirazuba bwa Kongo. Mbega ikimugenza n'igiki inyuma yaho u Rwanda rwahawe kuva mu burasirazuba bwa Kongo burundu, kandi ngo turiko turegereza ibindi bihano rutura n'izindi ngingo za gisirikare leta zunze ubumwe za Amerika zigiye gufatira u Rwanda na AFC M23. Muri rusangi Bill Gates yoba yaje guharura amadividende canke guharura ama investissement yiwe mu Rwanda aheze avyimure, yoba yaje gukokeza intambara abwire Kagame gumayo nzogushigikira mbandanya nkuko nahora ndabikora. Bill Gates yoba yaje agenzwa nkuko nibiriko biravugwa ko yaje gusanasana canke kongera ngo kurabira hamwe ivy'uburimyi n'ubworozi, ivya intelligence artificielle, ivy'amagara y'abantu nkuko leta y'u Rwanda yoyo ibitangaza. Hamwe n'ano makuru n'ubusesanguzi bwo kuri uno munsi turaza guca hirya no hino. Bill Gates mu Rwanda aherukayo ryari, turahera mu 2009, turabe M23 nayo nyene yavutse ryari, tugende turabisanisha turabe Bill Gates afise inyungu nyabaki mu burasirazuba bwa Kongo, ni biki yoba arondera mu Rwanda. Vy'ukuri hariho probabilité yobaje guheza yobaje guhanura Kagame no kwigira hamwe mbega hamwe mwumva mu burasirazuba bwa Kongo, u Rwanda kuva mu burasirazuba bwa Kongo bagahagarika kwiba ubutare bukaja mu maboko ya Donald Trump na leta zunze ubumwe za Amerika, bugacukugwa officiellement mu muco no mu mategeko nkuko vyasinywe mu masezerano. Bill Gates canke u Rwanda bohomba iki canke vyogenda gute? Ivyigwa ni vyinshi, amajambo ni menshi, ariko je nka Fleury Patriote ndafise ayandi makuru namaze kubegeraniriza. Reka duhure neza na neza mwido nido nkuko vyama inyuma ya kano karuhuko. Yes, ndabaramukije mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Fleury Podcast TV nkuko bisanzwe. Ndizera neza ko muguwe neza, ndabifuriza amagara meza, ubumwe n'iterambere mu miryango yanyu, mu miryango yacu muri rusangi. Ngira ko ndabaramutsa mwebwe mudahengesha gukurikirana ibiganiro vya Fleury Podcast TV na Ingoma magazine muri mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, mu karere ka EAC, muri Afrika muri rusangi, Amerika, Asia, Oceani, Madagascar, eka mu Burayi no mu mfuruka zine z'isi, kugira ntihagire uwo twirengagiza. Dukoresheje ibintu bita timeline mu congereza canke indondabihe niko noyita, tukagerageza kuraba Bill Gates sindamugarukako numwe mu bagwizatunga bigeze kuba ari kwisonga mu bagwizatunga mw'isi, ariko ubu turatwariho Elon Musk amaze gushikana amamiliyaridi y'amamiliyaridi. Bill Gates nawe ubu akaba agera mu yarasubiye inyuma biteye n'isoni imbere ku rwego agezeko n'imyaka yamaze ayoboye isi. Biragaragara neza ko divorce yakoze n'umugore wiwe bakagabura presque akamuha nk'ica gatatu c'ubutunzi bwiwe, ntivyamworoheye, ariko si excuse kuko divorce yagiye kuba Bill Gates ari mu kibanza kidashimishije mu bagwizatunga b'isi, kuko ntariko arakora, nta creativity, nta bishasha nkuko Elon Musk ariko arabigenza. Murazi Elon Musk afise umuduga witwa Tesla, afise telefone yitwa Tesla, afise ikigendajuru gikorwa na X Space naco nyene ngira ni Tesla, n'ibindi vyinshi bigenda bitandukanye ariko arashiramwo mu bijanye n'ama Arsenal, mu makampuni akora ibigwanisho, n'ibindi vyinshi bigenda bitandukanye.
uyu Elon Musk ariko aragenda arinvestisamwo. Bill Gates yagaragaye cyane mu kuinvestisa mu by'amagara y'abantu, mu ncanco, muribuka n'ivya corona hari urucanco rwiwe, hakabaho n'urucanco rwa Johnson n'izi vaccine bakunda gutera abakobwa n'izi ncanco dukunze kubabwira. Kagame yarekuriye Bill Gates ko baza barageragereza ku banyarwanda. Ibi twabibwiye kuva kera ko hariho incanco zimwe zimwe Paul Kagame yarekuye baza baragerageza ku gace kamwe k'umugwi umwe w'abantu hariya mu Rwanda. Bill Gates ni umugwizatunga, ni n'umufondateur canke ni na mwene CEO wa Microsoft. Iyi Microsoft ku bantu basanzwe bakoresha mu Rwanda bavuga ati ngo murandasi canke basanzwe bakoresha inyabwonko, ama ordinateur n'ibi bintu bigana muri informatique baca batahura Microsoft icarico. Iki rero ni kimwe mu vyiwe mu bikoresho ngurukana bumenye canke ngana bwonko canke muri nyabwonko muri rusange. Ibi rero bikoresho nko twama twabibabwiye, haba telefone, haba indege, haba imiduga electric iriho, haba ya ma ordinateur, haba ibi bintu vyose bita electronique. Ibi bintu no ma electroménager hajya birakora. N'ubu butare buri mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, nizi za nickel, nizi za coltan, nizi za cobalt, nizi za terre rare, nizi za fer rare, n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Ni ibinyene biri mu burasirazuba bwa Kongo, ni abakongomani bariko barazira uko buca uko bwije. Ni ibi Paul Kagame vyamujabukanye kuva mu 1996 yitwaza ngo agiye kurondera umuhutu yahunze, uwo wewe yita FDLR yagirizwa gukora genocide mu 1994 akataka mu 1996 vy'umugaragaro. Yinjiyeyo agiye kugwanira nkuko babivuze en première lieu muri zino ntambara iherutse gutangura bushasha. Baririmba ko bagenda kuvugira umunyarwanda, umututsi w'umunyarwanda avuga ikinyarwanda, Tutsi rwandophone bari muri Kongo. Mu nyuma barashiraho umunyamurenge, mu nyuma barabona ko bidafatiswa, baguma bahindagura. Kagame yaragaragaye avuga ko agwanira agataka kagiye ku gikoroni mu gihe baca imipaka mu 1985, kuko niho imipaka novuga ati yoba ari iriresa canke mishasha hagati ya Kongo n'u Rwanda yahabaye. Rero uko niko vyifashe. Bill Gates rero umwanya tuvugana ari mu Rwanda nivyo, ubu akaba ariko aratemberera amwe bimwe mu bigo ngo bikora mu bijanye n'ivy'amagara y'abantu. Ariko Bill Gates ikimugenza nezina ni giki? Twicare hasi twibaze. Paul Kagame musanzwe mubizi, Bill Gates d'abord n'umunyamerika. Bill Gates n'umunyamerika, n'umugwizatunga w'umunyamerika, ari munsi y'uburongozi bwa Donald Trump. Donald Trump twibukanya yarafashe ibihano abifatira igihugu c'u Rwanda. Agifatiye igihugu c'u Rwanda abifatira n'abayobozi, arashirako amazina, agifatira abasirikare, afatira ibihano n'amasosiyete y'u Rwanda atari make. Hanyuma arongera koko hamwe hambavu ivyo bihano nta mugwizatunga n'umwe w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika canke umwe muri ivyo bihugu Leta Zunze Ubumwe za Amerika basanzwe bakorana arekuwe kuzogira imigenderanire y'ubucuruzi, partnership za business, canke kudandaza canke kongera kuinvestisa mu gihugu c'u Rwanda, canke gukorana business namwe mu masosiyete y'igihugu c'u Rwanda. Ibi twarabibonye mu bihano bafatiwemo. Rero tugaca twicara hasi tukiyumvira Bill Gates yagiye gukora iki nk'umwe mu bagwizatunga kandi nk'umwe mu basanzwe b'investisa mu gihugu c'u Rwanda, kuko nk'uko vyatangajwe n'urubuga rw'u Rwanda bavuga ko yagiye ngo kongereza no kwameliyora no kongera kuinvestisa mu Rwanda mu bijanye n'uburimyi, amagara, intelligence artificielle, ngo n'ukungene boteza igihugu c'u Rwanda imbere muri rusange. Ibi navyo bikaba binyuranye n'ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko zafatiye igihugu c'u Rwanda. Nkoresheje ca kindi nababwira citwa timeline, reka nshire hano kugira sinivugane ngo mpogore, ndabereke kuva mu 2009 Donald Trump vyagenze, Bill Gates vyagenze gute. Ahari here is the timeline, hariya hejuru, reka nduze gato. Okay,
aha muca mubibona mu bihumbi 2009 Bill Gates ahanagenda asimira amadate canke imyaka ihura n'ububisha n'ubugome bwa M23 hariya mu burasirazuba bwa Kongo kugira dutahure neza na neza ko Bill Gates yoba afise uruhara mu buryo ubu canke buriya mu biko biraba mu bwicanyi buko buraba mu burasirazuba bwa Kongo no muri Kongo muri rusange. Muri 2009 uko mubibona hariya kuri iyi foto nasize hano ni Bill Gates visited Rwanda hari akaburungu. Muri 2009 Bill Gates yaratembereye igihugu cy'u Rwanda nico bivuga. Hama bakavuga ati the 23 March 2009 peace agreement from which M23 later took his name was signed that same year, but M23 did not yet exist. Tegere neza muri 2009 mu bihumbi 2009 Bill Gates yaragiye mu Rwanda. Hanyuma muri uwo mwaka nyene w'ibihumbi 2009 niho habaye ngo amasezerano y'amahoro hagati ya MLDP nimba ntihenze nimba atari nimba ari CRDP nimba ari MLDP sinibuka neza. Aya masezerano rero yasinwe itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu 2009 uyu mugabo Bill Gates avuye canke ari mu gihugu c'u Rwanda. Aha baravuga ati ngo didn't wigihe Bill Gates yagenda mu Rwanda muri 2009 but M23 did not yet exist. Wico gihe M23 ntiyari bwabeho ariko après que Bill Gates ageze mu Rwanda akahaca akahaba akahagirizo kuko miss yose ndaza kubereka iyi 2009 nyene inshuro zose Bill Gates agenda mu Rwanda motifu za marizi nyene za 2026 avuga ko agiye mu by'uburimyi mu by'amagara n'iterambere misi yose hama twama tubona ko ndaza kukigaruka ko naco kuva muri 2009 baririmba ko abagiye kwa meliora amagara iterambere n'ibindi mugabo ugasanga u Rwanda rukoresha 85% kwijana abaganga bavura mu Rwanda n'abarundi mbega mwari mubizi ibi biri muri raporo canke biri mu bivugwa n'umushikiranganje rw'amagara y'abantu mu Rwanda mushaka no kuri internet mu birondera abarundi benshi bakora mu Rwanda bakora mu bitaro abakora mu bitaro cane vy'u Rwanda n'abarundi rero iyo amelioration y'amagara y'abantu Bill Gates abaje gukora nayo ntahura ko aba ariko arakoresha eka maze ndacihorera yes aha mwatawe ko mu 2009 Bill Gates yari mu Rwanda kandi amasezerano ya yujya muhari wagwana hariya murasaza bwa Kongo kaya karoberi kari gahari kabo nyene kuko bamye bahari bavyonga kuva kera mumva kuva mu 1996 bari murasaza bwa Kongo bari binjiye rero niho hasinwa amasezerano y'amahoro hanyuma hacavuka M23 kuko yasinwe itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu niyo Mars 23 Mars niyo ijya M23 ijya M ni Mars mu 2009 turabandanya ha munsi avuga ati muri 2012 M23 was officially formed on 6 May 2012 there is no evidence that Bill Gates made a Rwanda visit at that specific time. Aha baratubwira ati muri 2012 naho M23 yari ibumvye yari yavutse meze neza itagasi amagara meza kuko muribuka ko aha M23 yarahungabanije umutekano yarafashe mbere n'umuji wa Goma hama baravayo muri 2013 sinzi ko muvyibuka neza ariko hamwe n'ibi biganiro vyacu bya Free Podcast TV na Ingoma Magazine tubandanya twibukanya aha rero baravuga ati nta preuve nimwe ngo igaragaza ko Bill Gates muri 2012 yoba yaragiye mu Rwanda ariko M23 murumva ko yavutse Bill Gates ari mu Rwanda canke yahavuye mu 2013 Bill Gates visited Rwanda again aha muri 2013 ni hamwe M23 bayitegetse kuvayo sinzi ko muvyibuka kuko iyi M23 iri kiragwana ubu ni M23 ya kabiri M23 ya mbere yaragwanye muri 2012 rashika za Goma ntihenze mu duce twinshi hariya gusa ntiyari yafashe ibibanza binini nkuko bimeze canke gufata decision nkizi yari yafashe kuko ijya ntambara si y'abakongomani ikindi kigarukeko
hari ukuntu tuguma tubona Corneille Nangaa ba Bisimwa n'abandi, ariko ndizera neza hamwe n'abarundi muri rusange musanzwe muzi turemeranya neza ko irya ntambara yo muri Burasirazuba bwa Kongo ataho ihuriye n'agateka n'itekane ry'abakongomani bariko barakora hariya muri Kongo nko kwigarurira canke guharanira iteka no gukura ubutegetsi bwa Tshisekedi, kuko intambara itamye ari y'abakongomani, yamye ari y'abanyamerika, yamye ari y'ababagwizatunga, aba ba Joe Biden, ba Bill Gates na Hillary Clinton n'abandi benshi bagenda batandukanye, intonde n'indende, barababwiye ati veyo, intambara yarahagaze neza burundu, barasubira za Bunagana n'ahandi za Uganda n'u Rwanda bazananye, barasohoka muri 2013. Uyu mwaka wa 2013 M23 iva mu duce yafashe mu Burasirazuba bwa Kongo, cane cane muri Goma, Bill Gates yaragiye mu Rwanda. Bishoboka ko nta matariki ariko precisa, ariko biranashoboka ko M23 yafashe decision yo kuvayo Bill Gates avuye ahejeje kubwira Paul Kagame aba bantu bavukureye. Bill Gates ashoye kuba ariwe yavuye muri Amerika, aragenda mu Rwanda muri 2013 abwira Kagame, mvuze bari abantu bakureyo ntimudukwegere, raba mwagiyeyo nabi, mwagiye ata motife, mwagiye bidafashe, mwagiye ata buremere na bumwe bwa diplomasi canke nta bwoko mwashizemo, nta akantu k'akagoboranja mutasizemo neza na neza, rero ntimunkwegere, ntimugire ukunuku, ndasavye gende mubabwire baveyo. Hanyuma baca baravayo muri 2013. Bill Gates paid visit to Rwanda. In 2013 Bill Gates visited Rwanda again after M22 had largely been defeated in late 2013. Yes, hama muri 2020 M23 resumed its offensive in Eastern, niho rero intambara bavuga ko yaciye yongera garuka. Bill Gates was not on a documented Rwanda visit when the offensive began. Aha baca baza kandi aho nakuye icegeranyo baratubarira ati ariko inyuma yaho bavuye muri Burasirazuba bwa Kongo muri utwo duce, intambara yarasubira garuka muri 2020. M23 irasubira vyura umutwe, iravyura après x itaba haruye batekinitse rero ibikenewe uburyo, urana ko kuva 2013 gushika muri 2020 ni imyaka 8, isigura bako baregeranya uburyo, begeranya tactique, begeranya amaplan, begeranya amadrone, begeranya aba mercenaires, begeranya ibintu byose bishoboka kugira baze bamaremo iki kiringo bamaze, kuko iki kiringo bamaze ni kininiya cane gose. Rero muri 2020 M23 irasubirira vyura ingunza ikikora ibi iri kirakora. Ubu rero muri July nkuko mubibona hajya munsi, this July 2026, Bill Gates visited Rwanda on 20 July 2026 for health related project, ngo yagendeye u Rwanda ngo kuri ku migambi ihwanye n'ivy'amagara y'abantu. Ngo this visit occurred while conflict involving M23 was ongoing in Eastern DRC, but there is no twihoze bibandanya. Mugabo baravuga neza ko Bill Gates ari mu yagarutse mu Rwanda mu gihe intambara igishushe, mu gihe intambara ibandanya ya M23. Ya M23 yavuka Bill Gates muri 2009 ari mu Rwanda canke yahaciye yahavuye yashikirije ivyiyumviro. Rero aha rero igituma maje kugaruka hano ni kugira dutahure Bill Gates afise impact iyahe kuri ino ntambara. Akabazo ka mbere twiyumvira, eske Bill Gates yobaje kubwira Kagame hisunze imigambi twumva, hari imigambi iteye ubwoba leta z'ubumwe za Amerika ngo zoba zigiye gukora ku gihugu cy'u Rwanda mu gihe cyo bandanya cica amatwi hamwe n'uyu muhari wa M23, kuko murazi ko ku munsi wejo Rovende, ku munsi wejo itariki 22 inama y'umutekano ya ONU iyobowe na Kongo Kayikwamba niho yarari n'abasanzwe bari muri administration ya leta ya Kinshasa. Mwarumvise decision leta z'ubumwe za Amerika mbere, aho n'umwe mu bayerodepite yavuze amajambo akomeye cyane ko batabandanya bemera abapfa ngo kira gihugu cose ngo nihabeho kwigenga ku butare hama bikore officiellement. Bisigura ko baramaze kubona ko abanyafrika bikanguye, bigoye ku kongera kubinjiramwo, kubajyanisha vyoroshe, kuko bisaba uburyo bwinshi, burya amasasu, amabomba, amadrone, haga naho babifise birabadepensisha amahera menshi, kuko Amerika uba amahera imaze guhomba kuri no ntambara ya Irani na mahera atagira uko angana. Rero bamaze kubona ko atamuti wo kuja kongera
gutora ubutare canke ivyo bakeneye muri Afrika, kuko nimba muri Kongo bako bakoresha intambara, eske mu Burundi ko dufise uranium, ko dufise nikere, ko ikintu cose ukoze ko mu Burundi ari ubutare, naho nyene batoza mu ntambara. Kiretse ico gihugu c'u Rwanda, abanyarwanda bakunze kuvuga ati ngo kiso karimwo ubusa. Ico gihugu c'u Rwanda gisanzwe kidandaza ubutare buvuye muri ibi bihugu vyacu vyo Kongo n'Uburundi, coco nta ngaruka n'imwe gifise kuko gisanzwe kinagaragara. Nico gituma kuva mu burasirazuba bwa Kongo mubona vyamunaniye, agatoki gakomba kama gahese, ariyumvira agiye kuba uwande, agiye kubaho gute. Uko niko vyifashe. Bill Gates rero yoba ngo yaje kumubwira ati hagarika muhungu, vayo, canke naho amubwira ati je ndagusapotinga, mbwira ibikenewe, tunoze dufate minembwe, dufate n'utundi duce tugenda dutandukanye kugira tubandanye twirira ivyeze hariya mu burasirazuba bwa Kongo bisize amaraso. Hariya bagume bifatira abagore ku nguvu, bagume banduza imigera, bagume bifatira udukumi n'utwana ku nguvu, bagume bacima amazosi. Isi ya Kongo yegoruje ibe deborde canke immerge n'amaraso hama oro. Je nibaza ko oro ku bwabo ubwo butare bugaragara canke buboneka mu gihe amaraso muri Kongo ariko araseseka, kuko sinumva ko bari normal umaze kumva miliyoni zirenga kurya zimaze gupfa zizira ubutare, imiliyoni z'impunzi ziri mu Burundi zizira burya butare, imiliyoni z'impunzi abanyamurenge ngabarya bamaze kwigabagura no kuryana, bamwe bari puru abandi bari contre. Kubera iki? Bazira ubu butare, bazira aba bagwizatunga, bazira Bill Gates ejo ashoboye no gutsitara agapfa, bazira aba ba Trump, bazira aba bande ba Elon Musk n'abandi bose basanzwe bafisemo inyungu, n'amasosiyete menshi y'Abashinwa, Abarusiya, abaki bose bafise objectif canke ba projecta ku butare buri mu Burundi, buri muri Kongo, eka muri Afrika muri rusange. Musanzwe mubizi ko no kwa Traoré atorohewe, kiya gihugu ciwe ku bintu vy'ama oro n'amadiyama. Burkina Faso iri mu bihugu vya mbere muri Afrika. Murumva ko Afrika dufise ibibazo kumvo z'uko twahawe ibintu tudashobora kwigwanira canke kwigwanako ngo twikingire, kandi ngo tunaprotege. Nk'akarorero mu Burundi turafise uranium, ariko kuyiexploita bisaba ukuboko kwa Amerika, bisaba ukuboko kwa biriya bihugu the Sea Dragon, vya bihugu bikomakomeye mw'isi. Ibaza kuba ufise ubutare ariko atadra yo kubwimba ufise, kumvo z'uko bari abagabo barikomeje barashiraho amategeko abikingira atuma na twebwe tudashikirwa ari twebwe benevyo. Rero amakenga ni menshi cane. Hanyuma tukagaruka ku kibazo kijanye nuko Bill Gates yo basuzuguye Donald Trump, canke hariho ico bita mucezo wa ndani. Ni gute Bill Gates, umwe mu bagwizatunga ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu Trump yavuze ko atamugwizatunga n'umwe azosubira kugira imigenderanire n'u Rwanda bivanye n'ibihano babafatiye, Bill Gates ariko akaba yafashe indege akaza mu Rwanda. N'ubu mwanya ndiko ndakora ikiganiro, Bill Gates akaba baritswa mu gihugu c'u Rwanda. Aka n'agasuzuguro canke n'akagambane canke ni za strategie Donald Trump yashatse kuvuga ati genda umubariresha, genda umubwire soit aveyo soit tumutikure, genda umubwire bandanya canke umva. Nivyo bibiri turarindire turabe muri Kongo biza kugenda gute. Mukabona birotiye, mumenye Bill Gates azoba arico camuzanye, nkuko yaje kubikora muri 2013. Mukabona babandanije amaranforo equipment n'ibiki, mumenye ko baje kumubwira ati guma mutikura, hariya Donald Trump ntaca azokora. Amerika iguma izuyaza, iguma ikwegura, iguma yicisha udusenyi mu maso yivyiringira, wewe komeza, twe turahema na kabiri. Aha tuzorindira turabe ikiri inyuma, kuko hari amakuru ataragira amapreve ko akanama ka ONU hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo hari ibihano bagomba bongere gufatira igihugu c'u Rwanda. Icambere ngo gukura ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda. Ikindi naco yes, ni ibintu bitatu ariko ni officieusement, ntibiraba officiellement. Aya makuru arahari, aza kubayo mu gihe tuza kubona iyo communique isohotse, ariko biriko birakwirakwizwa ku mbuga ngurukana bumenyi cane cane mu basesanguzi canke abanyepolitiki n'abadiplomate ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, eka n'abari mu kanama ka ONU. Reka turindire turabe biza kugenda gute. Uko niko vyifashe. Rero Bill Gates ari mu gihugu c'u Rwanda, imvo z'ukuri zigaragara officiellement ngo agiye kunagura ubucuti bw'ivyashara asanzwe akorana na Kagame. Murantunga, musanzwe muzi ko mu Rwanda nta business nini, ivyo bi mega projet mubona mu Rwanda vyose ni vy'abanyamahanga. Nababwiye Rwandair ni 49 stake
z'u Rwanda na Qatar, hanyuma Bugesera ni Qatar, ibintu vyose mubona vyubatse mu Rwanda, izo nzu ndende, ayo maproje, ivyo bitoro, ivyo n'ibiki n'ibindi vyose ni vya Bill Gates, ni Joe Biden, ni barya bo muri Qatar. Muribuka ko Kagame yaciye yirukangayo kugira ababe ko noneho musanzwe mubizi ibi, muramaze guca ubwenge abarundi n'abanyarwanda, musesangura muniyumvira kabiri gatatu, mudatamikwa ivy'inkotanyi zibabwiye canke ka kagwi gasanzwe kagabanya leta y'u Burundi babatamitse. Uko niko vyifashe. Reka turindire turabe uko bugiye guca bimeze gute. Bill Gates rero nivyo bikuru bikuru nababwiye ko ari fondateur wa Microsoft, n'ibindi bikorwa asanzwe akora bisaba ubu butare bwacu bwo mu Burundi, ubutare bwo muri Kongo, bisigura ko babukeneye bagashaka kubukenera mu nzira y'intambara. Tumenye ko tutazokwa tutaronsa amahoro mu karere, na za Empire Hima za zindi zose ya maproje yabo bashaka azobandanya, ariko bagashaka ko bica mu nzira ziri officielle. Intambara yariho icizere ko ishoboye guhagarara Burundi, ariko sinorangiza ntabamenyesheje ko hari umugabo yitwa n'umwe nawe nyene mu bagwiza atunga cane mu 2021, kuko twabonye ngo muri 2021 MV turasubiye kuzura ingunza irongera iratera mu burasirazuba bwa Kongo. Bill Gates ry'amakuru, aho twakuye amakuru, bavuga ko atigeze ahonyora mu Rwanda, ariko mugenzi we hari uyundi mugabo atwi ku izina rya Howard G Buffett canke Buffett, yari mu Rwanda muri 2021, ava mu Rwanda aja muri Uganda, ari kumwe na delegation, yari kumwe n'ibicocoro, yari kumwe n'umugwi w'ibicocoro c'abaserukira ama societe, ama organisation n'ama entreprise internationale, ama multinationale ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugabo rero yaragendeye u Rwanda, avuye mu Rwanda acaja muri Uganda muri 2021. Iyo meme 2021 nyene niho haciye asubira kandi kuvyura ingunza mu burasirazuba bwa Kongo. Bishoboka uyu Bill Gates atashoboye kugaruka, canke yavuze ati izi ncuro ndiko ndaguma ngenda mu Rwanda vyosarisha, genda wewe, aca barungikana n'aba bumva izi delegation z'ama organisation n'ama entreprise internationale n'ama multinationale ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari basanzwe bariko baragendana mu gihugu c'u Rwanda. Uyu rero yitwa Howard G Buffett, akaba yaraje mu gihugu c'u Rwanda muri 2021. Murumva ko ibintu bitoroshe. Ayandi makuru dufise naya, murabona kano kantu ndabazaniye, hari Inyange, hakabaho Ruriba Clays, hakabaho NPD, hakabaho I don't know really what is really contractors, hakabaho na NPD Limited, hakabaho na Inyange Industries canke Industries, hariho na Bourbon Coffee canke Bourbon Coffee, Bourbon Coffee, hakabaho na EA Granite Industry, hakabaho n'ikintu citwa Isco Security, hakabaho n'ikintu citwa Nexus. Izi societe ni 1 2 3 4 5 6 7 8, ni societe umunani. Izi societe rero nizo Kagame agomba kudandaza kwa Bill Gates. Aya n'amakuru nshatse ko ndangiriza ko nta preve zihari ziri officielle ziragaragara, ariko aya makuru ariko aravugwa ko bimwe mu vyazanye na Bill Gates ari kuza ngo kuraba izo societe vy'ukuri zikora gute, zifise umutaho ngana gute, difise budget, difise abakozi, ariko ku ruhande rundi turazi ko ama societe menshi ngo ari muri faillite. Iyi Nyange mu Burundi turayizi kuko yarakora amata, igakora n'amaji, twarayabona mu makarton, yaraza mu gihe igihugu c'u Burundi n'u Rwanda barafite imigenderanire myiza, imipaka itugaye twarayabona. Iyi Nyange iri en faillite ngo biteye ubwoba, iri mu ruhombo ruteye ubwoba, iri kirahomba. Izi zose nabasomeye, Ruriba Clays, NPD Limited, it is a real contractors, it is a Bourbon Coffee, it is a EA Granite Industry, Isco canke Isco Security, n'izi Nexus canke Nexus, ziri mu buhombe, ziri muri faillite, ziri muri declenchende, ziri mu kano ka declenchement ziri mu buhombe ntangere. Rero ngo izi
nazo ziri mu mugambi ngo ziri muri projet Kagame yateguye ngo guha Bill Gates muri uru rugendo ariko arakora bikunda agure Bill Gates. Rero murumva ko ibiriko biravugwa ni vyinshi, reka turindire ibizoza biragaragara mu nyuma tuzatubabwira ati iki twari twarakibabwiye, iki naco ntaco twari twamenye ariko ubu ni mu kimenye. Aya namwe mu masosiyete biriko biravugwa ko Bill Gates rero aje nayo nyene kugura. Reka ndabakengurukire nkuko bisanzwe, ni Fleury le Patriote umusesanguzi wanyu, urubuga ni Fleury Podcast TV na Ingoma Magazine. Nongera nsaba excuse kuko ntivyoroshe cane, ntivyoroshe nkuko nama nabibabwiye, ariko hamwe n'ivyo murabona ko ni ukuguma dupambana tugerageza kubana namwe, tugerageza kubegeraniriza amakuru. Bill Gates ikiriko kiramubiragiriza mu Rwanda tugiye kukimenya inyuma, ariko amaraso arahuma, nta kintu na kimwe gikorwa.